Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Kaze mu kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha makuru, ibinyamakuru n'ubuvugizi mu biro vyanye n'iteka umukuru w'inama nshingamateka. Inama nshingamateka irabandanya imirimo yayo yo mwisasa risanzwe rya myandagaro umwaka wa 2024. Nkuko bisanzwe iriga kandi gatora amategeko yorohereza bene gihugu hamwe rero no kugenzura uko ibikorwa vya leta birangurwa. Mu kiganiro cyo kuri no munsi tugaruka ku byaranguwe n'abanyakubawa bashinga amateka muri none twidusozereye aho mu nama ya bose bashikirijwe ivyegeranyo vy'ingendo zagizwe hagati mu gihugu n'abashinga amateka bo mu migwi yamaho kwiga no kwemeza integuro imwe y'itegeko hamwe no gushikirizwa icegeranyo c'ivyaranguwe na sentare ijejwe kubahiriza amatungo ya leta. Turagaruka kandi kubijanye no gusanga abene gihugu ku kivi aho abo batoye ngo babaserukire bifadikanya nabo mu bikorwa vy'iterambere rusangi. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yari yagendeye komine Gashikanwa intara ya Ngozi, icegera ca kabiri nawe akaba yari mu Rusengo ni mu ntara ya Ruyigi. Nkaba rero nsubiye kubaha ikaze. Inama nshingamateka isaba gutosora utunenge turangwa mu ikoreshwa ry'uburyo butangwa n'ikigega ca leta no mu kugene butunganijwe. Ivyo biri mu vyasabwe umushiranganje Marie Chantal Nijimbere mu nama ya bose yakoranye ku munsi wa gatanu igenekezo rya gatandatu Nyakanga umwaka wa 2024 mu gihe hari haramutse hihwezwa ivyavuye mu cegeranyo cakozwe na sentare icungera amatungo ya leta kubijanye n'ingene ubushiranganje ajejwe bwakoresheje uburyo bwari bwarahawe na leta n'ingene bwari butunganije mu kiringo cyo kuva mu mwaka wa 2020 ushira 2021 gushika mu kiringo c'amafaranga cyo mu mwaka wa 2022 ushira 2023. Icegeranyo kiravuga ko igisata c'amasoko ya leta kidakora hisunzwe ibwirizwa rigenga ico gisata, eka mbere ko nikoreshwa ry'ubutunzi n'ayandi matungo by'ubushikiranganje rirangwa mu tunenge. Nta gitabo c'amategeko ngenderwa ko mu bijanye n'ingene ubwo bushikiranganje butegerezwa gukora mu by'intwaro yabwo n'ingene uburyo buhabwa butegerezwa gukoreshwa. Inama nshingamateka igasaba ko ivyasabwe na sentare yubahiriza amatungo ya leta bishigwa mu ngiro, mbere ikongera ko itunganywa ry'ubwo bushikiranganje rikwiye gusubirwamwo rigatosorwa neza. Mu bibazo bikuru abashinga amateka babajije umushiranganje mu vyajejwe harimo ubudandaji, harimo ibijanye n'inzoga zikaze zihingurwa kandi zigashigwa ku isoko ku ruhusha rw'ikigo BBN kijejwe gusuzuma ubuziranenge mu Burundi, ariko mu nyuma bikagaragara ko zonona amagara y'abantu. Umushiranganje akaba yishuye avuga ko iyo uwusavye guhingura yemerewe usanga haraho ahindura umwambiro ibitandukanye no ku binyobwa vya mbere yerekanye ivyo bita echantillon mu rurimi rw'igifaransa. Banye n'inganda bagitangura guhingura mu kuza gusaba iga certificat ya BBN kugira ngo baronke ubusha bwo gushobora gushira isoko ibitandazwa vyabo. Ku vy'ukuri BBN nitanga certificat d'affiche conformité aux normes standards. Iyo certificat ifise validité y'umwaka umwe. Ayo ma echantillon yose izo nzoga dutse mubona zambiye ziba zanonse certificat de conformité aux normes. Les échantillons ziba zerekana ko zikwije ibisabwa. Uwo muntu agacaro mu ruhusha rwo gushira ikinyobwa ciwe ku isoko. Mu gihe rero ikinyobwa gitangwe gushirwa ku isoko canke cyahinduwe cyo cyose, haca hazindi phase ya surveillance du marché et contrôle qualité ikorwa na BBN. Aho BBN ntibikigiye mu ruganda ahubwo ija gutora ama echantillon ku masoko kugira ngo irabe yuko ya ma certificat de conformité yatanga abo bantu baci conforma kuri ya manoma. Ikigaragara ni giki nuko abahingura bavuye muri BBN na ya ma echantillon yabo baraheza bagasubira mu nganda bagahingura les premiers lots de production. Ivya mbere bahingura biba bimeze neza, ivya kabiri biba bimeze neza, mugabo hari gihe duca dusanga muri wa mwaka wa muntu ahingura swat yarongereje ubukari bw'inzoga, swat hariho amaproduit yandi yongeyemo yategereza gukoresha icamwe iki tugasanga system ikindi camwe. Bivuga rero niho akenshi iki kibazo mwabajije mubawa muti BBN ni gute itanga certificat ikongera ikayirutira. BBN imaze gupima les échantillons ziri ku isoko isanze hariho de non conformité, ni ngombwa ko yavertisanye n'uruganda ikamubwira ati
ibyo waje gusabira uruhusha pour la conformité muri kurabikurikiza. Mu gihe utari kurabikurikiza baraguha ikiringo cyo gukosora ayo mayeka namba ari ubukari taux d'alcool wongereje washizemo ubukari bahabwira ati genda usubire inyuma urabe kuva kuri chaîne de production yawe aho wahereye kugira ngo usubire wikonforme kuri norme. Bakaguha ikiringo cyo gukosora haba mu by'ubuhinga canke muri matière première ukoresha canke kuraba ko atagatosi kari kuri ligne de production. Muri ico gihe iyo byanse ko umuntu akosora hakiri kare niho rero BBN kigaruka avuga uti ko twaguhanuye kuvyo wokora kugira ngo ukonforme kuri norme, ubu rero igikurikira ni retrait de certificat. Ukuvuga igihingurwa cawe canke ikinyobwa cawe nikicemeje kuko hariho ivyo wahinduye par rapport y'ivyo wari waje kwiyemeza nk'uruganda. Rero murumva yuko nta kuvuguruzanya kuba kurimo, ni procedure ya misi yose haba ku binyobwa vyandiye canke ku bindi bintu byose babiko birahingura. Ikindi cabajijwe umushiranganje kandi kibabaje abene gihugu no kugene iyo hafashwe ingingo zikura ku isoko izo nzoga n'ibindi bidandazwa bene ivyo hahomba abadandaza bato bato kuko badahabwa umwanya ngo bapfume babisubiza iyo babiranguriye gutyo bagaca bagwa mu nkorero. Yakuba mushikiranganje burya ijya ngingo ya BBN gisohoka guhagarika bijya binyobwa biba biri ku isoko, ubwo nyene la police, la documentation, l'administration baca batangura kwirira mu boutique no mu magazine bagira amafuye perquisition avec des amendes à l'appui. None mumva abo bene gihugu mukuru baba ariko baradandaza izo bidandazwa mu byukuri baba ariko baziriki babagirizwa ikosa irihe bavuze agahombo. Rero nagira ngo sabe gusa yuko igihe hafashwe ingingo mwe nizo zo gukura ibidandazwa bya biri en circulation hotangwa ikiringo mu itegeko risohoka hagashikamo ikiringo gihawe abasanzwe ko baradandaza ivyo bidandazwa babiranguye bakoresha uburyo bwabo. Cyo kiringo kikaba nimba ari cyo kuvyegeranya babihamba mu kuzimu, nimba ari cyo kuvyegeranya babisubiza kuba iyo babiranguye mugabo bagahaga umwanya bati inyuma y'uwo mwanya hazocafata ingingo zo kubifata ku nguvu canke ku guca amande bariko azobaka ibidandaza kuko ikiringo bazobahawe kizoba carengana. Inyuma yo gufata ingingo harabaho de mécanisme zo suivi kugira ngo turabe yuko ingingo bwa mbere ija mu ngiro tukongera tukanaraba n'ingingo mperekeza z'iyo ngingo. Naco bituma mu bushikiranganje twaciye dushiraho umugwi urikiyemo ibisata bitandukanye harimo ubushikiranganje bitandukanye kugira ngo ubwa mbere twige mbega ko inzoga zikuwe ku masoko abene gihugu baramaze kuzirangura byoca bigenda gute. Novuga ni ama proposition canke umuti wa mbere uwo mugwi washoboye kubona nuko ubwa mbere tubanza tugakoranya abasanzwe bahingura ivyo binyobwa kugira ngo tubumvishe yuko la responsabilité ya mbere iri wabo. Ukuvuga iyo produit ikintu kiri non conforme la responsabilité igaruka iwabo. Ubwa kabiri duce twigira hamwe none ko iyo responsabilité igaruka iwanyu ni gute abene gihugu batazobahombera. Muri ico gihe rero iyo nama twarashoboye kuyikoresha ndetse bamwe mu bahingura ivyo binyobwa batubwira bati ku by'ukuri biragoye gusubiza amafaranga kuko natwebwe tuba twamaze kuyagira reinvestissement. Atariko ico dupropose kandi arico tugiye no gukora kandi carakozwe nuko ivyo binyobwa byafashwe mu gihe ubuhingura asanzwe afise ibindi binyobwa hingura nk'amazi, amaju canke amavuta n'ibindi. Ati muri ico gihe uwo mwene gihugu abishikanye ku ruganda canke ivyo byabaye seze mukazobishikana ku ruganda avec l'identification y'abanye nebyo twebwe ico tuzokora kubera tutagihingura zanzoga tuzoca turaba la valeur y'ico kintu y'ivyo binyobwa byafashwe duce tumusubiza la valeur en nature, ni kuvuga tumusubiza ibindi bihingurwa duhingura mu ruganda bingana n'aya mafaranga ya bya bintu byafatwa. Iyo niyo solution ya mbere humvikanye hamwe n'abahingura kandi inganda zimwe zimwe zaratanguye kubikora. Hari abene gihugu basubije ibintu byabo mu ruganda babasubiza ibihingurwa bindi atari inzoga ari amazi ari amavuta ari bindi barabibasubiza. Ariko nikivuga ko bose basubijwe kandi n'ubu hari ibanda nyicegeranyo hariho n'abene gihugu batamenye yuko ivyo bintu bashobora kubisubiza mu nganda.
kubera ivyo byose abashinga amateka barasabye ubushikiranganji gukorana n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu kubijanye n'ibifungurwa hamwe n'ivyo binyobwa bihingurwa gukurikirana ko ibinyobwa vyakuwe ku isoko bitabandanya bibangamira amagara y'abene gihugu mu mpisho kuraba ibijanye no kuronsa inshumbusho abadandaza bari bararanguye ibinyobwa vyakuwe giturumbuka ku isoko amategeko yose yubahirijwe. Ku munsi wa mbere igenekezo rya 9 Nyakanga 2024 inama nshinga amateka yarakoranye ikaba yariramutse ishikirizwa umwihwezo w'icegeranyo c'ivyaranguwe mu mwaka wa 2023 na sentare ijejwe kubahiriza amatungo ya leta. Ibikorwa byari bihagarariwe na nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe, umutumire akaba yari umupfasoni Generose Kiyago arongoye sentare yubahiriza amatungo ya leta. Ico gikorwa gitegekanywa n'ingingo y'118 y'ibwirizwa inomero 1 agakwego ubusa kabiri ryo kwa 31 ntwarante 2024 rigenga ishigwaho rya sentare yubahiriza amatungo ya leta ivyo ijejwe uko itunganijwe nuko ikora. Mu bibazo bikuru byagaragaye muri ico cegeranyo nuko mu nzego n'ibigo vya leta bitari bike bitagiye bitanga amakonti n'ivyegeranyo ku matungo rusangi, abakozi biboneka ko hari agahaze ku bumenyi nkenegwa mu bijanye n'itunganywa ry'ivyo vyegeranyo, kudakorana neza n'inzego canke ibigo vya leta vyategerezwa gutanga amakonti rusangi n'ivyegeranyo ari navyo bisuzumwa n'ibindi. Umukuru w'inama nshinga amateka aremeza ko ku ruhande rw'urwego arongoye hakozwe vyinshi harimo no guhindura bimwe kugira ngo ibintu bigende neza, ariko bikagaragara ko hakira gahaze hagati ya sentare yubahiriza amatungo ya leta n'inzego hamwe n'ibigo vya leta. Kubwiwe rero nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe ico cegeranyo kirimwo vyinshi bibuze kandi bikwiriye ko haba ukwisuzuma kugira ngo ibintu bigende uko vyategerezwa. Generose Kiyago we avuga ko igikorwa ca sentare yubahiriza amatungo ya leta ari c'ubuhinga kandi kitoroshe mu gihe inzego n'ibigo vya leta bikorerwa isuzumwa ku kungene bakoresha amatungo rusangi zirenga 250 mu Burundi. Nagira ndababwire yuko iki kintu ca certification imbere yuko ndacishura ni ikintu mugiye kuraba mukabaza kwisi yose, ni ikintu kigoye cyane, ni ikintu gisaba de compétences techniques mu nkundire ndabivuge banyakubahwa bashinga amateka, ni ikintu kigoye cyane ku buryo n'inzego novuga yuko les institutions sœurs zitapfa kubikora gutyo ngo zife guhurutura. Mugabo nagira ndababwire naho twogira progressivement izo compétences muri kuru ntaziriyo nkuko bamigiye barabishikiriza. Birasaba kumenya gucertifier compte, utezwa gutanga opinion nazo ziri kune. Murumva rero izo 4 opinion zose banyakubahwa bashinga amateka mu ntega biri kugira urindu zishikako hariho ama aspect technique utegerezwa kubuzi nk'umukontroleur. Yarahumurije abashinga amateka ko hari gukorana neza hagati ya sentare n'inzego zigenzurwa kandi ataco babanyegeje, nayo kubijanye n'ububasha bwo habwa iyo sentare yemeza ko haragahaze kuko iyaba bikwiye yoshoboye gufatira ingingo zo guca amahadabu inzego n'ibigo vya leta bitatanze amakonti yavyo. Agasaba ko ibwirizwa rigenga sentare yubahiriza amatungo ya leta risubirwamwo kuko byo yifasha gukora byose bikagenda neza, maze abadatanze ibisabwa bagahanishwa amahadabu. Nyeniteka yabatekereye impanuro ko botunganya umwiherero bashobore kwirimbura gutyo babone bongere bamenye aho ikibazo nyamukuru kiri ku buryo batora inyishu ibereye kuri cyo. Cour des comptes ikintu cyambere yokora nuko yokora une retraite kugira ngo ibanze yisuzume bonyene ubwabo ibijanye n'iyi element juridictionnel. Mwebwe ntimushobora kuza guca imanza mugabo mukazogenda mubwira leta ko mushaka ububasha bwo guca imanza, ntibazobakundira. Muvuga ikintu cya autorité juridictionnelle ni ukukivuga mwebwe nyene mukakivuga uko coba kimeze naho kiva kigashikana kugira ngo mwerekane koko ari ikintu coba kije gukora ivyo amasentare yandi adakora, kandi kitaza kugongana n'ayandi masentare
abantu bumve koko ko gikwiye muko mwebwe mwaciyumviriye nk'aba muri Cour des comptes n'abandi bumva ati ico kintu kirakwiye. Kwigenekezo rya 10 Nyakanga umwaka wa 2024 hari ku munsi wa kabiri ihagarariwe n'umukuru wayo Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe, inama nshinga amateka yarakoranye maze iriga yongera iremeza ku bice 99 n'igice kimwe kwijana integuro y'ibwirizwa rijanye no guha uburenganzira Republika y'u Burundi kwemeza amasezerano agenga ibihugu bigize umugwi w'ibihugu indwi n'ibirenga wiswe G7+ mu rurimi rw'igifaransa. Umushikiranganje mu vyajejwe harimo ikigega ca leta niwe yari ntumwa kugira ngo ashikirize abashinga amateka insiguro zijanye n'uwo mugwi w'ibihugu, hamwe rero n'imvo n'imvano yatumye leta y'u Burundi ishima kwemeza iryo bwirizwa. Nkuko yabishikirije ibihugu indwi nivyo vyagiye hamwe mu 2010 kugira ngo vyiteho ibijanye n'iterambere inyuma yo guca mu bihe bidasanzwe vyaranzwe n'uruvangatirane rw'indyane n'amatati, navyo akaba ari Afghanistan, Republika ya Centrafrica, Cote d'Ivoire, Republika ya Demokarasi ya Congo, Sierra Leone, Haiti na Timor Leste. Ariko rero ubu uwo mugwi ukaba uhurikiwemwo n'ibihugu 200 harimo Burundi. Intumbero y'ugo runani rw'ibihugu ni zitatu nkuko umushikiranganje Audace Niyonzima yabibwiye abashinga amateka, harimo gutsimbataza amareta ngo ashinga imizi. Intumbero y'ugo runani rwa G7+ dushobora kuyivuga mu ngingo zitatu ezo zikurikira. Bwa mbere ni uguhanahana ivyumviro hagati y'ibihugu bibangamiwe n'ingorane z'umutekano mu karere, na cyane gutsimbataza amareta afise ingufu. Bwa kabiri ni gukomeza imigenderanire mu ntumbero yo gushigikirana mu bisata by'amahoro no gukomeza amareta, hamwe no gushiraho inzego zikorera neza abenegihugu. Bwa gatatu ni gutsimbataza amahoro y'igihugu biciye mu biganiro no gusubiza hamwe bifatiye ku vyumviro ngenderwako by'igihugu. Biribonekeza ko intumbero yo mu rwa G7+ ari yo gufasha ibihugu bigize iyo shirahamwe gushika ku ntambwe yo guhangana n'impinduka zibangamira iterambere mu kwifatanya n'abasanzwe barateye intambwe mu by'iterambere urwego rw'igihugu n'urwego mpuzamakungu, uhereye ku civugo kigira kiti nta kintu na kimwe cyo kuba ku bwacu tutarimwo. Mu gihe Burundi bushirwa mu bihugu vyakozwe ko n'amatati, kwemeza burundu aya masezerano y'ibihugu bihurikiye mu mugwi wa G7 ni inzira iburoresha mu gufashanya n'ibindi bihugu bigize urwo runani mu bijanye n'imigambi y'iterambere rirama. Umushanganje yavuze kandi ko urunani G7 ruzohinyanyura neza politiki y'abashigikira ibihugu mu nzira y'iterambere kugira ngo n'Uburundi bushike ku rugero rugaragaza iterambere igihugu kigeze ko biciye mu gushimangira uruhara ntasubirizwa rwa leta mu kubumbatira amahoro no gutatura amatati. Ku munsi wa kane naho igenekezo rya 12 Nyakanga mwaka wa 2024 inama nshinga amateka yarakoranye kugira ngo ishikirizwe icegeranyo c'ivyavuye mu rugendo abashinga amateka b'umugwi w'amaho mu vyujejwe harimo imibano wagize mu gihugu cyose kugira ngo birabire uko ishiramwe mitiweli ryishinze kuvuza abakozi ba leta ritunganiriza bene gihugu baryitura. Abashikiranganje babiri ujejwe amagara y'abantu no kugwanya sida muganga Edwine Baradahana hamwe na Imelda Sawushimike mu vyajejwe harimo ivy'imibano nibo bari abatumire kugira ngo batange umuco n'inyishu ku bibazo vyunganirwa hisunzwe uko abashinga amateka basanze ibintu vyifashe ku rubuga. Nkuko biri mu cegeranyo cashikirijwe mu nama ya bose, ingorane nyamukuru zibiri nizo zagaragaye ko zihanze ishirahamwe mitiweli, nazo ni ikena ry'imiti rirenze urugero mu budandarizo bwayo mbere no mu bw'abikorera twabo bakorana naryo, hamwe nuko imiti ishoboye kuboneka nayo usanga izimvye cyane ku buryo umugwayi aguze umuti usanga asabwa kuriha amafaranga y'inyongera rimwe na rimwe mbere asumba igiciro c'umuti cashinzwe. Mu bisabwa rero harimo ko amasezerano yo mu 2019 yocishwa imbere y'inamashikiranganje kugira ngo mitiweli rekurigwe kugurira imiti idafise mu tudandarizo twabigenga, gushira ku gihe inzandiko z'amategeko agenga amashira hamwe yishinga kuvuza abene gihugu,
guhinyanyura amabwirizwa akorerwa ko muri iki gisata, gushiraho impinduka kugira abanywanyi ba mituweli bashobore kwivuza ku bitaro ibyo byose bikomeye mu gihugu, indongozi zikorere hamwe mu kugira uruhara ku bijanye n'itangwa ry'amasoko, gutyo abenegihugu baronswa imiti vyoroshe maze imyidogo irangire. Kuri ibyo byose byasabwe bamaze kubihanahana ko ivyiyumviro bihagije, nyeniteka mukuru w'inamashinga amateka yasabye ko byokorerwa ko umugwi wamaho ugasubira gukorana nabo bashikiranganje, kimwe cyose kironke indinganizo iciharije kugira ngo ibibazo byinshi bivugwa hagati ya Kamebu na mituweli bitoregwe inyishirama. Kamebu niyo igura imiti, mugabo Kamebu siza kuvuza abantu. Mutuelle de la fonction publique nimba yo rifise role ou fonction kugura imiti, ireke kugura imiti kuko icayinjiranamwo na Kamebu yo nikurikirane ingene abantu bariko baravugwa n'amafacture n'iki ingene imiti, nimba imiti ibura nuze mutuelle de la fonction publique ibifise aho yiyadressa ivuga iti amener les médicaments. Nimba hari byo bashobora gufashanya entre la mutuelle de la fonction publique et la Kamebu, nimba hari byo bazofashanya nabyo murazovyiga, ariko biba ari ibintu byo gufashanya bifise uwo vyega, uwo biraba. Mutuelle de la fonction publique baryohore neza la définition yayo kugira ngo twumve koko mutuelle de la fonction publique igiye mu nzira imwe. Mutuelle de la fonction publique tuyibone nk'urwego autonome atawundi muntu ayinjiriramwo. Fonction publique nk'uko nabivuze ibe koko une institution digne de son nom en matière de mutuelle de la fonction publique. Ikindi kitokwirengagizwa no gushiraho urwego rukurikiranira hafi vy'iki kibazo kandi rugatanga ivyegeranyo, gutyo abashiranganji bame bazi neza uko abenegihugu bariko baravugwa. Kubijanye n'imibano naho mu gihe umwaka w'ishure w'2024 ushiri w'2025 bucutangura, inamashinga amateka yarashikirije kuri uyu wa kane igenekezo rya 12 Nyakanga imfashanyo igizwe n'amakayi 5,380 agenewe abana 149 bo mu miryango 125 ya mikoro make iba muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura, ikabisanzwe urikiye mwishirahamwe koperative Komeza Ishaka. Umunyamabanga mukuru yashikirije iyo mfashanyo ku izina rya nyeniteka umukuru n'amashinga amateka yarateye intege abo bavyeyi ku mwete n'ishaka berekanye mu kwitaho indero y'ibibondo vyabo ari n'ivyo Burundi, mu kubatoza indero nziza yamyiranga abarundi bakabakundisha ishure, aho bagasabwa kandi kubakundisha ibikorwa byo soko by'iterambere. Ugwaruka nagwo rwahamagariwe kubungabunga neza ivyo bikoresho by'ishure kandi rubikoresha ico vyagenewe. Inamashinga amateka ikagwipfuriza kuzogira ubwira n'ubukerebutsi maze batahukane amanota meza. Muri wa mugenzo wo gusanga bene gihugu ku kivi, icegera ca mbere c'umukuru n'amashinga amateka yari muri komine Gashikanwa kwigenekezo rya ndwi Nyakanga, aho ari kumwe nabo mu bikorwa by'iterambere rusangi basize isima ibirasi bitatu byo kwishure shingiro ryo ku mutumba Buhoro. Umushinga amateka Sabine Ntakarutimana yaboneyeho akaryo ko guhimiriza bene gihugu kwandikisha mu mashure abana bose bageze kwiga, ugwaruka nagwo aruhamagarira kwigana umwete muri uyu mwaka w'ishure ugiye gutangura. Ariko kandi akaryo nkaka mu nkundire ndabatera kamo mwebwe bavyeyi muri ngaha, mwebwe ndongozi muri ngaha, twimirije gutangura umwaka w'ishuri mushasha. Ntihagire umwana, nabonye abana batoyi bari ngaha, ntihagire umwana n'umwe aguma muhira adashizwe mu ishuri. Sivyo gabavyeyi? Hari abantu bama bavuga bati twebwe twavutse ku bavyeyi batashoboye kwiga ariko baradusomesha. Ntivyumvikana kuno munsi
hari umuvyeyi yoba acirengagiza akamaro k'ishuri. Ntera kamo mwebwe turi kumwe, ariko ntera kamo n'abariko baratwumviriza bari kure, kugira ngo ntihagire umwana n'umwe ageze kuja mu ishuri aguma muhira. Twumve ko ubuzima bw'abana ubwa mbere buri ku mashuri. Twumve ko kugira umwana nawe je yitegurire kazoza, ategure kazoza k'igihugu ari uko aja mu ishuri. Uwo mwubahwa yaratanze impanuro kubaraho abahimiriza kwijukira ibikorwa by'iterambere mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, gukingira ibidukikije mu gutera ibiti no mu guca imikobeko, kwitabira rusansuma ruriko ruraba mu gihugu cyose mu kwishura neza ibibazo babazwa, kwikingira no kugwanya ikiza c'indwara y'akaranda gaturuka ku nkende mu kugira isuku, kwitegurira amatora yo mu 2025 batekanye, abakenyezi bitoze ari benshi guhera ku mitumba, aho hose rero batibagiye kubumbatira amahoro n'umutekano ryo soko ry'iterambere. Karahara mu ruganda ntibacure. Mu ntara ya Ruyigi naho kwiyubakira ibiro by'umukuru w'umutumba wa Nganji nivyo byaranze ibikorwa by'iterambere rusangi byabereye muri zone Rusengo kuwa ndwi Nyakanga 2024 bitewe iteka n'umushinga mateka Abel Gashatsi icegera ca kabiri c'umukuru n'amashinga mateka. Mu ijambo yashikirije abene gihugu bitavye ibikorwa yabahamagariye kubungabunga iyo nyubakwa bahejeje kwiyubakira. Indongozi azisaba kutunganiriza abo barongoye atankunzi. Turabakeje ingene mwazindutse. Iyi ngoro muhejeje kubaka mbona muri ko murasozera, ni ingoro izobagirira akamaro, ni ingoro izobarinda kuza kurondera umukuru w'umutumba mumusanga mu kirabo, ni ingoro izobarinda kuza kurondera abahuza mubasanga ahantu hatameze neza. Izokoresha icagenewe nabo abo tuhejeje kuyubakira baze babakire neza, babatunganirize batabagoye, kuko ni mwebwe mwadushizeho. Abanyaruyigi basabwe kandi guhagurukira bimwe by'akarorero abonona ibidukikije n'imiriro ya Nyakanga, kuko vyonona isi ndimwa n'ikirere, intambamyi mu iterambere. Umushinga mateka Abel Gashatsi yahamagariye abenegihugu kwirinda ibihuha bivugwa kuri rusansuma, bishure neza ku bibazo babazwa kandi bazokwitabira amatora yimirije, ariko atabasamaje ngo bahave bibagira ibikorwa by'iterambere. Aha niho harangiriye ikiganiro twari twabateguriye kuri no munsi. Mwakoze mwebwe mwese mwagikurikiranye, bagize neza kandi bagenzanje umwe wese kuco yaterereye. Giraho muba mwubahwe naho mu kiganiro kizokurikira.